ari hano nagiye twari kumwe n'umuntu duteramiye ahantu yego abamenyesha makuru bakora ku radio imwe ngaha mu Burundi singomwa ngo ndayivuga oya ubu bucumuye nta publicité tuyikorera itaturishe bafise ingendo nk'iyo ndazi ko atari bose kandi atari benshi hari abashira imbere ingabire y'umuntu bakayiteza imbere nabo tubashimire n'abandi baraba ubufu nyene bataraba ingabire y'umuntu abo nabo uwo babwira iki. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Eka tubaramutse amahoro y'Imana nshuti namwe bakunze ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Mwamaze kuvyumva neza ngo ntacagizwe ibanga kitazobura kuja habona. Ariko kandi ku rundi ruhande ngo ivyisi birahera muze turondere bidahera. Birumvikana muri kino kiganiro c'indirimbo nkaba ndi kumwe na Maîtresse Kaboro umwite Geneviève niyokwizera. Muramwibuka dukorana ikiganiro ubushitse atubwira ko ari umuririmbyi burya nanje mu bantu bapinga ndimwo namubwira nivyo novyemezwa niki aravuga ngo je indirimbo ndazivise wanashima ca kuri channel YouTube yanje wandike Geneviève niyokwizera burya narasimbiye mpura n'iyi ndirimbo nziza ari nayo dutanguranye kino kiganiro ivuga ngo nta cagizwe ibanga kitazobura kuja habona ninabiririmba nabi ntumbaze uwabiririmbye neza turi kumwe muri kino kiganiro ni Geneviève muramutse dukorana hano ariko bavuze ngo nta wabucumze yabwiye imyereka natwe twihere ko ndamuzane ejo nawe ngirazonza nambaze bitatu canke bitanu guteranya bingahe ntumbaze. Maîtresse Kaboro turakura mu kice. Murakoze cyane. Ayo mengitsi ndiko ndakumva. Ati murakoze cyane. Okay. Kije amahoro y'Imana bariko baradukurikirana. Amen. Ndabahaye kaze muri kino kiganiro. Ego. Hajya bigarukiraho nyene. Oya ndabahaye kaze muri kino kiganiro badukurikirane. Ego. Batanibagira gushiraka akaboro bagende kuri chaîne ya Tarisisi. Cena gwana bakivye. Bashireko ka kaboro. Bace basimbirana hariya kwa Geneviève naho nyene bagashireko. Apana kamwe gacuramye kuko bakaza baragatumbereza. Bagira kamwe kamezuko. Neza cyane. Okay. Turagwa ikaze muri kino kiganiro Geneviève. Murakoze cyane. Ego. Ubushitse gihe twakorana ikiganiro warabivuzemwo uravuga ko usanzwe uri umuririmbyi ariko nanje kubera nkunda kwemera ivyo mbonye nka Toma ndavuga nizana izo ndirimbo ndabe uravyiba ko waciye undungika hariya hirya kuri YouTube channel yawe yanditse ko Geneviève niyokwizera duhura nino ndirimbo nziza. Indirimbo nimba ukivyibuka yitwa gute wayisohoye ryari? Indirimbo yitwa Ibanga. Yego. Haheze ntabeza biri guje sindavyibuka neza kubera sino bigumiza mu mutwe ameza 3 kujya. Ane kubera iki ibanga nyene hajya ibanga no kuvuga iki? Ibanga. Washatse ibanga urumva ni kintu uba washatse kunyegeza muri wewe ntihagire ubundi muntu numwe akimenya ariko niyo mpamvu naririmbye ngo nta kintu na kimwe cagizwe ibanga kitazobura kuja habona. Jewe kubera ko ndi umwana w'umuntu arashobora kumisha ariko Imana yo mwijuru ntabwo woyihisha nibikunda. Umwana w'umuntu urashobora kumuhisha bigashoboka ariko Imana ntaco ushobora kwinyegeza ngo bikunde.
avuze muri iyo ndirimbo ngo ntacagizwe ibanga kitazobura kuja habona nube butumwa washatse gutanga muri ino ndirimbo ubutumwa nashatse kuvuga impamvu naririmbye ngo ntacagizwe ibanga abakristo bo muri kino gihe tuja gusambana tukinyegeza mu murimo w'Imana tukaza kubesha tukinyegeza mu murimo w'Imana tugakora ibitandukanye n'ivy'Imana tukinyegeza mu ugasanga bamwe n'abapastori abandi n'abaririmbyi abandi n'abavuga butumwa abandi n'abanyeshengero ariko umuntu akuravye akakubona kuri umukristo ariko indani hari hibanga ry'ivyaha muri wewe wanyegeje hari ivyo wanyegeza ukabigira neza cyane ariko nubwo ubikora umenye yuko hariho umunsi umwe bizoja habona bikagaragara kubera ko nta banga na rimwe rihari twonyegeza Imana birumvikana banza mukurikirane gato ino ndirimbo hanyuma tugaruke ntacagizwe ibanga kitazobura kuja habona ivy'isi birahera muze turondere bidahera niyo message turiko turasanga muri no ndirimbo nziza ya Geneviève niyokwizera alias Maîtresse Kaboro indirimbo ivugije neza iririmbwe neza wayikoreye muri studio nayikoreye muri Agape hariya kwa Clovis neza cyane atuce tugira ko tumuramutsa ndamuramukije cyane okay ndamukunda cyane vraiment Imana imuhumugisha amina ino ndirimbo nimba wobuka ivyibuka igihe wayikora uri muri studio barakoze beat aravuze ati Geneviève ja kuri microphone uririmbe amajwi yose nayi wawe canke harimwe bagufashije amajwi yose nayi wanje ayo majwi yose ni gwawe neza cyane mana ufise ubuhinga ntabwo ari ubuhinga ahubwo n'ubuntu bw'Imana ya kubera ko hariho abandi bashobora kubigerageza bikanka ariko wewe uba warabihawe ntabwo ari amafaranga uba wararekuye kugira ngo Imana ibigushiremwe muri wewe ariko kubw'ubuntu bw'Imana iravuga ati reka ndabiguhe ya ariko kandi hari abandi bafise ubuntu yagiriye ubuntu ariko kandi atarabaririmbye nabo nyene irabagirira ubuntu kubera ko ico Imana je yampaye ego hariho abo dushobora kubisanga ariko si byose dushobora gusangiza bimwe ibyo ntibishobora gukunda yaguhaye ibi abandi ugasanga yabahaye ibindi neza cyane birumvikana nike kintu uba wibuka muri studio cakugoye umunsi uza gukora ino ndirimbo shaje imusi nza kuyikora vraiment nta bintu novuga ko byangoye kubera ko nari nakoze repetition bikwiye kandi uwo twari ko turabikorana ahubwo yarantera ingufu gose yaragufasha niyakoze nka babandi ugira bikakugora ngibana ngo waje kwigira nga usohoka aya vraiment okay nashimira cyane indirimbo irafise amasanamu canke iracari audio irafise amasanamu wakoze amasanamu ninde ni Pascal Pascal hariya muri Amerika neza cyane mwana urakaze sanamu zawe ntizikorwa n'abarundi ari abarundi nabo baba barajabutse imbibe bakongereza ubuhinga gira kaca mu mubwire wagukorera amasanamu ndamushimira cyane Imana imuhumugisha hajya iyo umuntu agukoreye ikintu abantu benshi bakakubwira ati ikintu kimeze neza higitsiki ni byiza kumushimira n'ukuri ndamushimira cyane Imana imuhumugisha ishishikare no kumuha ubundi bumenyi gusumba ubwatsi murakoze ndizera yuko ishimwe ijyanyo rimushikiriye Pascal aho muri Amerika tukuramutsa abo muri Transition Ministry TV tunagushimira ibikorwa ugenda ufasha abaririmbyi b'abarundi ega hari abantu bashika muri biriya bihugu akaca avuga ati bana bariya vraiment ebana agenda kujya ko umuntu avuye muri Egiputa ashitsi Kanani akavuga ati nivyo nibagiriyeyo ntibindaba ariko tukeza abarundi bari muri diaspora bavuga bati hari abaririmbyi canke abandi bantu bari mu gihugu c'u Burundi kandi nabo reka tubashigikire natwe turakubashimira abari muri diaspora mwese mwubahwe nuko turagarutse kandi muri no ndirimbo nta indirimbo mwise wise ibanga
ntacagize ubanga kitazoshobora kitazoreka kuja habona ubu ufite ikintu kanaka ajye umuririmbyi ariko arandika indirimbo sinzi ngo araba zihabwa n'abandika ariko kandi akaba afite ikintu atumbereye kuvuga ko neza na neza coba kihari ntigitegerezwa kubura kubera ko nimba ushaka kwandika indirimbo utora bible canke bivanye n'ivyo ubona wewe nyene ukavuga ati nkeneye kuririmba indirimbo ijanye n'ibi 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 iyo ndirimbo ibanga kugira ngo ndayiririmbe mu gice cya kabiri nico kivuga ngo naho wowe ufise amafaranga ukagira amamodoka menshi mbere n'iyi si bakayikugabira wibuke yuko umunsi umwe ibyo byose ufise uzobisiga bizosigara ndabahimiriza kugira ngo baze duharanire ubwami bw'ijuru kubera ko ninabafise n'ibyo bimodoka canke hagira ibyo bindi ugasanga ku munsi wanje wo gupfa nta modoka bazompambamo canke ku munsi wanje wo gupfa ya placera yanje nagura ntabwo bazoyimpambamo ariko vya bikorwa byiza nakora nkakorera Imana mu rushengero gufasha imfuvyi gufasha abapfakazi abatishoboye kugaburira umuntu arayinzara uwo munsi kwambika umuntu agenda ari gusa ivyo ni vya bikorwa tubika ahantu hamwe ijambo ry'Imana ritubwira hatagira inyenzi canke ibisuma ku munsi wanje wo gupfa nivyo bizomperekeza kabisa reka tugaruke muri studio twumvirize igice ca kabiri cino ndirimbo ayo majambo mvutse isikabi yawe bakayikugabira niwibuke ku munsi umwe uzobisigaho ngwino turondera ibidahera byo mu bwami bw'ijuru naho wowe ufise amafaranga isikabi yawe bakayikugabira ikabi yawe ariko udafise umve uzobisigaho ngwino turondera ibidahera byo mu bwami bw'ijuru ushaka kubika ubutunzi ngwino kwa Yesu aho butaribwa n'inyenzi canke ngo bwibwe n'abasuma ushaka kubika ubutunzi ambiki gushira muri mwuka wera ukumva yuko uvuye mu kibanzo ugiye mu kindi vraiment Imana yagwaye ino ndirimbo yubahwe icyubahiro ni cyayiteka ryose nizere kutari nka babana ngiye bana ngo nakoze ikintu catari ngira uribuka yuko ari Imana yagikoze ukayicubahiro ni Imana iba yagikoze nyine ari abandi zangira gaciwe kabisa ngo natwitse yagongo ajyanga jengo na Imana idushoboza buga ibintu byose tubikora kubera Imana kubera ko mu gihe uba uri kuraririmba iyo ndirimbo umenya yuko hariho abizo mweme Imana yagutijije uri kurakoresha bataba bariko barazikoresha canke ryajwi nyene uba uri kuraririmbisha wibuke yuko ari Imana iba yarariguhaye neza cyane ejwi turirimbisha n'Imana iba yaritanze birumvikana ego muri kino gihe abaririmbyi benshi b'abarundi baridoga ko atamasipoti akwiye baronka ku masamirizi agiye atandukanye muri abo bidoga nawe urimwo canke we ni sawa nibyo nyene birashika umuntu akidoga ariko nyene tuba dukwiye gutahura kari bihe ego amasamirizi agiye atandukanye biravuga ko rimwe na rimwe ashira imbere indirimbo z'abantu bo mu mahanga ndavuga abaririmbyi bo hakurya y'amazi bakavuga ngo umuririmbyi w'umurundi nta kibanza gikwiye afise vyoba ari vyo neza cyane je nk'akarorero ryari hari hano nagiye twari kumwe n'umuntu duteramiye ahantu yego abamenyesha amakuru bakora ku iradiyo imwe yo ngaha mu Burundi singomwa ngo ndayivuga oya ubu bucumuye nta publicité tuyikorera itaturishe
niwo uwo muntu twari kumwe yaramubwiye uyu mwana no muririmbye n'ibiki bararaba indirimbo zanjye baragira iki barabaza ni indirimbo za gospel cyangwa n'iz'imiziki acavuga ni indirimbo za ngwizo kweri ngono zivuza gake ngo none ngo indirimbo z'isikari zo zimpa ubufu urumva rero uca usanga nyene nkaho umuririmbyi umengo nyene umengo baraguciye intege umengo baraguciye intege ariko kubera ko wowe nyene ubwawe ubuze aho ushaka gushika ramiriza usenga Imana igihe cyawe kizoshika yego abamenyesha makuru bafise ingendo nk'iyo ndazi ko atari bose kandi atari benshi hari abashira imbere ingabire y'umuntu bakayiteza imbere nabo tubashimire n'abandi baraba ubufu nyene bataraba ingabire y'umuntu abo nabo uwo babwira iki no babwira ko bakwiye guhinduka kubera ko ni nabanteye imbere nawe nyene azobateye imbere ninagira intambwe nteye nanje bizoshika ndamwiyumvire ko vraiment urya muntu yaransapotinze reka ndamuhe n'agafanta mugabo mu gihe urumva ateye akinyiriza hasi no mu gihe Imana izocinzira ugasanga ndateye imbere kumwiyumvira ko nawe uravyumva ko kusanga biba bigoye biba bigoye birumvikana ariko kandi dushimire abamenyesha makuru n'abasanzwe barongo ibinyamakuru bitandukanye avuga bati bano bana b'igihugu tubateze imbere tuvuze ibikorwa byabo atagisabwe ingabire zabo tuzizamure abo nabo gira akajambo ko kubashimira babwiye ndabashimiye cyane Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha turabashimiye ego ariko kandi hariho n'abandi mu kuvuza indirimbo bakubwira bati tubanza kumviriza message iri mu ndirimbo sindirimbo zose tufa kuvuza abo nabo bamaze guhura nabo ku ndirimbo zawe bazivuga ko iki baravuga ati ntituzivuza ko ari gospel canke ntituzivuza ko zirimbwe nabi bashobora kunka kuzivuza kubera kanenge akahe oya ntabwo ibanga banse kuyivuza ngo ni kubera ngo bayitoye akadefo canke ibiki ntabyo bigeze bambwira indirimbo gusa banse kuvuza ico gihe ariko nagiye kwiradiyo imwe nyene bambwira ngo ikoze nabi ngo igize iki cyane umva ndacitse intege nta n'ahandi nta n'iyindi radiyo nasuye gusaba ngo uyivuze okay reka tuve gato muri kino gisata c'abamenyesha makuru kuko birumvikana urugo rwose rufise ukuntu rwubatswe kandi insamiritsi yose irafise amategeko yisunga rukubwizero wavuze ati bisinda bikora abafise impamvu kandi nyine turi muri demokarasi urumva n'uburenganzira bwiwe ego ariko kandi muri Transition Ministry TV tukavuga tuti abana b'igihugu bose nibashigikirwe ku rugero rungana aba bavuze umuziki wa sekira bagira ikibanza cabo n'abana b'igihugu bakora gospel nabo bashigikirwe bumve ko nabo bari mu gihugu atagukumira na soko none igaho twese dufise karanga muntu ndundi kandi muri studio uravye nabo usanga barisha amahera angana yewe wanashimwe gasanga muri gospel nabo barishe menshi ariko kandi ni vyiza ko umuntu wese akora ico yumva yuko umutima mwemerera gukora nevyo birumvikana tuva ku ndirimbo ibanga twimukira hirya ku ndirimbo ari indirimbo ndiko ndaraba hano nayo yanjyoheye cane hagiye ndi witwa ngo iki ndayibonye sima n'ibisezerana tubaze tuyumvirize gato mu kanyisho tugaruka nakuze basomera ijambo ry'Imana naho nigeze mbona umugororotsi yahebwe namenye ko ataba wizigiye yigeze kogwa n'isoni uri Mana zahora nizigiye namenye ko ataba wizigiye yigeze kogwa n'isoni uri Mana zahora nizigiye
barase kunama barase kunama barase kunama barase kunama Geneviève indirimbo zawe zirakaze reko nakurikira sare nta ndirimbo nimwe irimo yoroje barase kunama ni bande barase kunama bivuze iki barase kunama impamvu nayiririmbye numvise ngo bashadurake ngo meshake ngo abedenego nakwiye kuri rya nkuru nyene yabashadura kanamesha kina Abednego ukuntu base kunamira igishushanyo umwami agategeka agatanga itegeko ko abantu bose bari muri ico gihugu bategerezwa kunamira igishushanyo ariko Shadura kanamesha kina Abednego kubera bizigiye imana yabo baranka kunama niyo mpamvu rero narindi ati barase kwiyunamira azeke amajambo abeze ubuhinga kira ngo barase kunama bariyankiye kunama kubera ko Shadura kanamesha kina Abednego hari hirindi banga muri bo bari baratahuye ya ko hari imana yo kunamirwa ndiko niyumvira kuri no majambo usanga muri kino gihe ano majambo atwigisha iki koko bari ba type ntawe uzi ko bakiriho bariho ngira barashaje nabakera netwebe nka twebe tubiye ngo barase kunama vrema none nka twebe tuza gutahura ico mutahura ni ikihe ijambo barase kunama ndirimwo insiguro nyinshi jewe ico nashatse kuvuga muri kino gihe iyo wizigiye imana yawe ntigutetereza kubera ko bashadura kanamesha kina Abednego bizigiye imana yabo hagera mu bibazo nabigereranya nk'ibibazo byo muri kino gihe hariho nk'icyaha kanaka kiba kikwizingirirako cyangwa ubukene Satana akaguma kwereka yuko wohemuka kubera ivyo bihe ariko iyo ubaye maso ukanka guhemukira imana yawe ukaba maso ukumira kuco wahawe biba bisa nkaho wase kunama naho bawanse kunamira ico gishushanyo naho bawase kunama mano zeko ndiko ndatahura nuko zubakwa barase kunama naho nuko zubakwa canke nuko bitahurwa aberumvikana ni indirimbo novuga yuko ari indirimbo irimo amajambo akomeye cyane bishobotse ubuhinga bw'ivyuma tukayibona hafi twayisubizamwo barase kunama bariyankiye nyene kunama abahungu bari bakaze gukara gusa ahubwo sukugira sukuvuga ngo gukara urumva iyo navuze gukara hari igihe usanga keshi dutangura ibindi ariko bari bakaze mu kwizera kwabo aba nibo bavuze ngo imana yaje twizengera ashaka kudukiza mu iryo tanure ry'umuriro neza cyane ngo kandi no bwitodukiza twibwe ntitugeza vure ibintu byo kunamira igishushanyo ntitugeza Geneviève abayavyumvise asaraza tubwira ati barase kunama tiro nawe ni wahura wa mukobwa uri kuradukurikirana n'umuhungu akubwira ati bana ngaha ngoma ndaguhe nk'agasenka ntimire hanyuma ukure zose ukaca wanka kuzikura nyene bawase kunama neza cyane ariko nyene uzikwiba birarengeye wunamye bawunamye kandi urumva imana ntiba muri kumwe mana kandi ugiye muri iryo tanure nimujana yo ni imana yawe ariko ugumije ibanga imana yawe muragumana namenye katawa mwizigiye yigeza ko kwa nisoni uri mana genda ugapera two barase kunama na hashoye hajya twagiye twese barase kunama ariko ikitwi canje rero barase kunama twagiye barase kunama barase kunama gutyo nanje nkaba ndayishoboye ndayitamberera rero ariko Geneviève mbanda kwaze kino kintu uri umuraperi shatura kamesha kina Abednego mama we mugabo rege mbakomanga ni rap no bishobora rapa twumva
kuva kera nkiri muto naho nigeze mbona umugororotsi w'Imana yahebwe mana we cyanganye kavyagucanze ukashadura kamesha kinabedunego bahawe itegeko bivise video amaze kwikora amasanamu neza cyane afite amasanamu ajya nimba ukivyibuka indirimbo bize zifise amasanamu ni zingahe ni zitatu okay umuntu yokenera kubona indirimbo zawe neza kuko mu kiganiro twagiye tuvuza agace gace wanashima tuza tunaziririmba ugasanga ndiko ndirimba n'ibitari byo yuko nta nizo nari bwige urazi ntiwari bwazinyigishe wandungitse kuri chaîne hirya yejo mbira ngo nice ngira kakaboro umuntu yovuga ati ngomba kuziraba mu buryo bwagutse yo zisanga kuri Facebook Instagram yo zisanga kuri YouTube yanje aragenda akandika Geneviève niyokwizera canke kuri page yanje Geneviève niyokwizera ego aho araheza akaca abona indirimbo zawe zose ego okay babwire niba bashika batirabe gusa bace bakora iki waje nababwiye nibagende bazirabe bandike Geneviève niyokwizera batibagira akaboro batibagira akaboro karubatse amateka mana yawe kadusozere kuri no ndirimo ibanga ariko ngo muyiririmbe neza rero kabisa tuyiririmbe twese nuri nyuma ya kamera mbona avuga atanaje ndaririmba nacagize ibanga kitazobura kutabona ibyisi birahera muze turondere ibidahera canke tugire gute mutse kariko ingo turondere ibidahera je natovye rero mumbabarire kitazobura kutabona ibyisi birahera ngo turondere ibidahera reka mbabwire ibyo nabonye muri isi hari abagwizatunga bambera kwisi sawa ariko uyu munsi ntabwo bakihari barahwanye kandi barabisize turondera ibidahera reka mbabwire ibyo nabonye jewe muri isi hari abagwizatunga bambera kwisi ariko uyu munsi ntabwo bakihari kandi barabisize turondera ibidahera nacagize ibanga kitazobura kutabona ibyisi birahera ngo turondera ibidahera nacagize ibanga kitazobura kutabona ibyisi birahera ngo turondere ibidahera Geneviève turashimire kuba mwitavye ubutumire bwacu muri kino kiganiro murakoze cyane Imana ibaha umugisha amina wewe murakoze kutwiyumvira ko asante sana wewe usanzwe uri umutumire umushitsi musangwa no muzi turakwakire je ukakira abandi ariko tugushimire ko umviye ukita ubutumire bwacu no munsi asante sana Kiswahili ndumva urashushe na mimi najua Kiswahili kweli sha aya tunasema asante kwa kuwa umeitika wito wetu siku hii ya leo nashukuru change nta nivyo wumvise nuko nshuti namwe bakunzi mwariko murakurikirana kino kiganiro nta kino kirangiriye karyoshe nigahora mwitama ariko karyoshe naho kagiye gasikiye hano nyene ni muri Trace Sopo Ministry TV Burundi ariko ka Burundi niko nongeye ko tusamirana mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura ariko tukaba twumvikana ku isi yose birumvikana abari muri diaspora abari mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika tuba turi kumwe gatano kuri kagenzi kako tuzosure duhure mu bindi biganiro kuko ikigero twateguriye hano kirangiriye ariko ibiganiro byo biracabandanya orana Geneviève byamaze kubasezera naho ubutaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen